Ndi nitekana umunezero ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bitubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ngaha kuri no mbonesha kure tugushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru biba biriko bivugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu igisata c'agateka kazi na muntu igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye atanguje rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi ejo haheze kw'igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icenda 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe Angeline Ndayishimiye barakiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu abariko barakora rusansuma rw'abanyagihugu rw'uno mwaka w'ibihumbi 2024 ahejeje kwishura ibibazo vyabo Perezida Ndayishimiye yahimirije abarundi bose kwitaba rusansuma no kwishura neza ibibazo bazobazwa muri ivyo bibazo hakaba harimwo ibijanye n'abagize imiryango amatungo y'imiryango ubuza abantu bakora n'ibindi hari utubazo rero dushobora kwibaza hano ubwo vy'ukuri umuryango w'umukuru w'igihugu waratanze ukuri kose ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirategeka abategetsi bo hejuru kuvuga amatungo yabo bacinjira mu mabanga no mu gihe bayavuyemwo muri Nyakanga 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje ko abategetsi b'u Burundi batoshobora kuvuga amatungo yabo kubera hariho abashobora kumara indwi yose bataraheza kuyavuga none ubu twokwizera ko mu minota mikeyi yashoboye kuvuga amatungo yovuze indwi yose ubu twokwibaza ko kino kigwi c'abantu yakibwiye amatungo afise amatongo yose yiwe amazu yose amaze iminsi agura harimwo nayo yoba yandika ku yandi mazina y'abitwa barwizatunga bariko baraduka batahoraho muri ino minsi uza wumva haduka umuntu atahora azwi ngo yubatse inzu ya mbere ndende mu Burundi ngo mu mafaranga yiwe hatani deni asavye wabaza uti ko uyu muntu yubatse mu kanya isase inzu y'amamiliyaridi yoba yahora atanga ikori muri OBR ryerekana ko yinjiza amamiliyaridi nyene inyishu bakwishura ngo reka kubaza ivyo bibazo ntibidukwegere ngo womenya ko n'ico kibanza yubatsemwo kiri mu matati kivugwa ko coba canyazwe umuryango w'abishwe mu mwaka w'1972 kandi ko coba caguzwe n'umwe wo hejuru cane tutavuga izina uza wumva ngo umuntu yagiye mu nama y'umukuru w'igihugu agasaba ko bomuha kubaka isoko nkuru ya Bujumbura atahiganwa na ritoyi ribaye ukaza wumva ngo rya soko barimuhaye waja kuraba ugasanga haciye ukwezi bari bamuhaye ayandi masoko atatu adasanzwe yo kubaka ibindi bintu vy'amamiliyaridi amasezerano agasinywa mw'ijoro abandi bakozi bo mu bushikiranganji bose batashe bakazana amasosiyete atatu hasinyira ayo masoko ariko ubajije ugasanga abo bose ni umuntu umwe ngo wa muntu uzokwikwegera mu bintu ubaza ngo ngaha vyose uraraba ukigira ikijuju ugakoma amashi mu bandi bakibaza ko utabona imikino ihari hari amazina asinya ariko amazina y'ukuri ari hamwe hejuru cane tutavuga ubundi yaduteye inkuru ati Perezida Ndayishimiye yapfuye gufata amabanga nta kwezi kwaheze abarwizatunga bakeyi bari bamaze gushira imiliyaridi 9 kuri konti ya Fondation Umugiraneza ati iyo si inkuru mbarirano nivyo niboneye n'amaso yanje kandi mfitiye ivyemezo amazina y'abo badandaza turayafise ati wibaza ko ingabire benizo zizandikwa mu matungo abantu bafise niwinumire ntudukwegere gusa rusansuma we ibi vyose uzobimenya babasansuma twama twumva Perezida Ndayishimiye avuga abo bagiye kuvuga amatungo yabo rusansuma ya politike
Iyi rusansuma y'abanyagihugu higira kane mu Burundi inyuma y'iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'icenda, mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda no mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Izindi rusansuma zose zari izo gufasha leta gutegura imigambi myiza, ariko rusansuma y'uno mwaka ifise ico yisangije. Abategetsi baherutse kuyiha iyindi ntumbero: kwerekana ko Uburundi atari ico gihugu ca mbere gikenye mw'isi, kwerekana ko CNDD-FDD yakoze ibihambaye mw'iterambere ry'Abarundi. Mu ncamake, rusansuma igiye kutwereka ko Uburundi ari Edeni koko. Si rusansuma isanzwe, ni rusansuma ya poropagande, ni rusansuma ya politike. None iyo rusansuma itanguye abategetsi baza bazi n'ibizoyivamwo, umuntu yoyitega ko vyinshi. Intwaro ya CNDD-FDD ibayeho ikoresha ibinyoma gusa. Yoba igiye kuvuga ukuri canke igiye kuduha ibiharuro vyamaze gutegurwa kumwe kw'amatora bayajamwo, ibizoyavamwo bizwi? Abakora rusansuma bo bararira. Tumaze iminsi turonka imyidogo myinshi cane y'abatumwe ico gikorwa ca rusansuma. Baravuga ingene bakoze ivyigwa bakarinda babirangiza badahawe udufaranga two kwiyunguruza ku munsi. Baravuga ingene bahawe gukorera kure cane y'iyo bava, kubera haherutse gushirwaho amakomine manini cane. Umuntu ava muri komine Kibago mu ntara ya Makamba yatubwiye ko azokorera rusansuma muri komine Kayogoro, ariko kubera ayo makomine yose ubu yitwa komine Makamba, aho vyitwa ko bariko bakorera muri komine imwe gusa. Mu munsi bandikiwe ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe ayo mafaranga bidakunda ko bayiyunguruzamwo bayafunguremwo. Aho rero ni mu gihe ata rufaranga na rumwe bararonka. Ikindi kibazo bidogera ni ibijanye n'ibikoresho bazokoresha bidakwiye. Abandi bidogera ingene bazokoresha taburete zisaba interinete kandi hariho uduce twinshi interinete idakora. Abo nyene batumwe gukora rusansuma barangiza bagira bati: aha koko bariteze ibiharuro vy'ukuri mu gihe bariko badufata nabi gutya, bazosanga benshi bakoze ivyo kwikurako gusa. Twizere ko Gervais Ndirakobuca azokorera kuri iyi myidogo hakiri kare, maze rusansuma ikamuha inyishu z'ukuri. Vy'ukuri nshuti mukunzi wacu, aho muri kino gikorwa cimirije murakizi? Amatariki y'iyi rusansuma murayazi? Murizeye ibizoyavamwo? Utwandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi muri komine Nyabitsinda abanywanyi ba seneri bariko baranyuruzwa. Vy'ukuri ninde ariko aranyuruza abanywanyi ba seneri? Abanywanyi b'umugambwe seneri muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi barabangamiwe bidasanzwe. Kuva mu kwezi kwa gatanu 2024 haramaze kunyuruzwa batatu, abandi barahunze igihugu. Ibiriko birabashikira birazwi na musitanteri, mu gihe amategeko yo gufata abo bantu yoba ava ku mukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, ariwe yitwa Shabani Nimubona, hasanzwe azwi mu mabi menshi cane. Inyuruzwa rya Ezekiel Ndayisenga ndetse na Remeji Gahungu. Uwatanguye gufatwa yabaye Ezekiel Ndayisenga, umunywanyi akomeye w'umugambwe seneri, akaba n'umufundi w'indimo, ni ukuvuga moniteri agricole wa komine Nyabitsinda. Ezekiel Ndayisenga yafashwe ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu 2024 hafi isaha 9 z'umurango, mu gihe yariko arataha avuye mu nama ku murwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Abamufashe bari muri kamyonete double cabine yirabura ifise imparati ica 551 AIT. Bivugwa ko bari bambaye umwambaro w'igipolisi. Uwo munsi nyene isaha 2 z'ijoro, Remeji Gahungu asanzwe arongoye urwaruka rwa seneri muri komine Nyabitsinda yafatiwe ku rugo rwiwe ruri ku mutumba wa Nyabitsinda. Yafashwe ari naho yaragishika muhira. Yatwawe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari kumwe n'abambaye izisanzwe, bari muri ya modoka nyene yari yajanye Ezekiel Ndayisenga ku murango. Imiryango yararondeje abayo irabura, igihe bitura musitanteri Anastasi Ahishakiye yishuye ko ababo bari mu minwe y'abajejwe umutekano, ariko ntiyavuze abo aribo. Imiryango yarashitse no mu Ruyigi irabura. Hari abayibwiye ko ababo bakuwe mu iperereza mu Ruyigi bajanwa mu zindi ntara. Iyo bivuzwe gutyo, kenshi abanyurujwe ntibasubira gutorwa irengero ryabo.
inyuruzwa rya Bernard Nduwimana. Uwanyurujwe irya gatatu yabaye Bernard Nduwimana, inyangamugayo yo ku mutumba wa Ndago muri komine Nyabitsinda. Uyu yararonse amakuru ko aronderwa na Shabani Nimubona, umukuru w'imbonerakure muri komine Buhumuza, aca arayanyaga ahungira mu ntara ya Gitega. Kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi 2024, Bernard Nduwimana yafatiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega mu kabare bita Cepegeri kari kw'ibarabara rya mbere mu Giswahili, ni ukuvuga i Nyamugari. Aho hari isaha zibiri z'ijoro, ni ukuvuga isaha 2:21. Abamufashe bamusanze ariko afata agacupa, bashika bacakira, baca bamwuriza kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Kuva ubwo nta gakuru ka Bernard Nduwimana. Agatotezo ka Shabani Nimubona ku banywanyi ba Seneri mu ntara ya Ruyigi. Shabani Nimubona yahora azwi mu marorerwa akorera mu ntara ya Muyinga, aho yanyuruje yongera arica indiri z'abantu. Ubuho akaba aherutse guhabwa kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza igizwe n'intara ya Muyinga, intara ya Ruyigi, Cankuzo ndetse n'igice ca Gitega. Amabi yahora akorera i Muyinga ubu agiye kuyakorera ako karere kose. Aho Shabani Nimubona ageze usanga afise ingufu kurusha ba buramatari n'abakuru b'igipolisi kubera azi ko ashigikiwe na Reveriyano Ndikuriyo. Aho muri komine Nyabitsinda bivugwa ko Shabani Nimubona yishikiye ku mutumba wa Ndago arivugira mu nama ko ategerezwa gufata Bernard Nduwimana. Ibi vyakurikiye twavyumvise. Abo twaganiriye bavuga ko n'ifatwa rya Ezekiel Ndayisenga na Remeji Gahungu ari Shabani Nimubona yaritegetse. Abanywanyi ba Seneri muri komine Nyabitsinda bavuga ko urutonde rw'abo Shabani Nimubona arondera kunyuruza ari rurerure, ku buryo bamwe bataye bagahungira muri Tanzania. Mu nkuru twabahaye ejo, twari twabibukije abanywanyi batatu ba Seneri, ni ukuvuga Desire Baragasirika, Toyi Marike ndetse na Mohamadi Adamu, bafatiwe muri komine Gisuru ku wa 28 Rusama 2024. Bajanwa mu gasho ka komine Gisuru, ijoro rigeze barasohorwa, bakaba batazwi irengero, mu gihe Shabani Nimubona yari yarahiye ko bategerezwa kwicwa. Mbe yemwe, ya leta mvyeyi twabwirwa mu mwaka w'2020 yahereye hehe? Uwogira umuco ku vyashikiye bano bantu bose yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 655 195. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.